bavukanye bakunzi b'Imana tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi ya gatanu yo mu Karema. Gisomwa ca mbere twisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli kigabane ca 37 kuva ku murongo wa 21 gushika ku wa 28. Mu kibanza c'izaburi tuja kuzirikana indirimbo ya Yeremiya usanga mu kigabane ca 31, hanyuma dukurikize ko inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani kigabane c'11 kuva ku murongo wa 45 gushika ku wa 57. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngiri iriyazwe n'Umukama. Nzokoranya vuba abana b'Isirayeli bari bashwiragijwe mu bihugu vy'abapagani. Mbakoranirize hamwe aho bari hose. Peze mbagarukane mu gihugu cabo. Nzobazana mu misozi ya Isirayeli. Mbashire hamwe bagire igihugu kimwe. Kandi bagabwe n'umwami umwe. Ntihazoba hakivugwa ibihugu bibiri canke abami babiri. Ntibazoba bacihumanya n'ibigirwamana kandi ntibazoba bagisubira gukora amashano atavugwa. Nzobakiza ibicumuro bakoze vyose mbatyorore. Gutyo bazoba igihugu canje nanje mba Imana yabo. Umusavyi wanje Dawudi azoba umwami wabo. Bose bazogira umwungere umwe musa, bazoyoboka amabwirizwa yanje, bazotegera amategeko yanje bongere bayakore. Bazogerera mu gihugu nahaye umusavyi wanje Yakobo, kimwe nyene abasokuruza babayemwo. Bazokibamwo bonyene, abahungu babo n'abana b'abahungu babo imyaka yose. Umusavyi wanje Dawudi azoba umwami wabo ubutakihava. Kungana nabo isezerano y'amahoro, isezerano y'imyaka yose. Nzobagerera nongere mbagwize. Nzoshinga ingoro yanje hagati yabo imyaka yose. Nzogerera hagati yabo be Imana yabo, nabo babe igihugu canje. Amakungu nayo azomenya ko nd'Umukama atagatifuza Isirayeli. Ninamara gushinga ingoro yanje hagati y'igihugu canje imyaka yose. Iryo ni jambo ry'Imana. Umukama azotuzigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Umukama azotuzigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Mwantara nimwumvirize ijambo ry'Umukama, nimurimenyeshe mu mazinga yo hakurya y'ikiyaga. Uwashwiragije Abanyisirayeli niwe azobakoraniriza hamwe, abazigame nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Umukama azotuzigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Kuko Umukama yacunguye aba Yakobo akabakura mu minwe y'ababarusha inguvu, bazoshika ku musozi wa Siyoni bavuza impundu, bazohurumbira ivyiza vy'Umukama. Umukama azotuzigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Abakobwa bazosubira gutambana urweze, sabana sabatama, bose bazoba mu kanyamuneza. Nzobakura kugandara mbajane kuvyina, nzobahoza amaganya yanyu ahinduke agahimbare. Umukama azotuzigama nk'uko umwungere aragira ubusho bwiwe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayishikirijwe na Yohani. Muri rya misi benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya, babonye ico Yesu agize baciye bamwemera. Bamwe muri bo yamara bagenda ku bafarizayo kubabwira ico Yesu yakoze. Abakuru b'abasaseredoti n'abafarizayo rero barema inama bavuga bati, tuza kugira dute? Uyo muntu akora ibimenyetso vyinshi, nitwamureka bose baza kumwemera. Abaromani noneho baze gutikiza igisengero cacu n'igihugu cose. Umwe muri bo yitwa Kayifa yari umusaseredoti mukuru yo mwaka, ababwira ati muri bijuju, ntimubona ko vyoba vyo umuntu umwe yapfiriye igihugu coye gutikira cose? Ivyo ntiyabivuga kubwiwe, ariko kuko yari umusaseredoti mukuru yo mwaka yamenyesha ko Yezu aza gupfira igihugu, nako si igihugu conyene no kure mu muryango w'abana b'Imana bari basanzaye. Kuva ubwo banama kumwica. Ico gituma atarakigendera icese mu Bayahudi.
niko kugenda mu ntara yegereye agahinga mu gisagara citwa Efremi abariho aguma n'abigishwa biwe. Pasika y'Abayahudi yari hafi. Benshi mu banyagihugu badugiye Yerusalemu imbere ya Pasika ngo bisukure. Bararondera rero Yezu bavugira mu gisengero bati kubwawe bite. Ubwo ntazoza ku minsi mikuru twakirire kandi tuzirikane ibiyazwe n'umukama. Bavukanye murabona ko uko dutera twegereza umunsi mukuru wa Pasika ariko ijambo ry'Imana ritera ritumurikira mu kuzirikana ayo mabanga yo gucungurwa kwacu. Bya bisomwa vya mbere canke ibisomwa vy'inkuru nziza cane cane biza bishimikira ku vyumviro bibiri nyamukuru. Ubwa mbere kutumenyesha umuzo w'urukiza be n'akanyamuneza kazanana n'ubwo rukiza. Hanyuma mu nkuru nziza naho tuguma tubona ko twegereza ukubabara no gufa kwa Yezu kuko baguma batwereka abaguma bamuhigira bamugira inama rimwe na rimwe barondera no kumufata bikanga. Bavukanye mu gihe umuhanuzi Ezekiyeli yashikiriza amajambo mukama mutuma hari mu gihe abanyisirayeli bari utwawe kw'imbohe i Babiloni. Umuhanuzi Ezekiyeli rero akaza kumenyesha urukiza ko mu minsi iri imbere bagiye gukira. Ubwo rukiza nago rugashimikira ku bintu bibiri. Ubwa mbere ko umukama agiye kwegeranya abashwiragiye bose akasubira kubagira igihugu kimwe. Ubwa kabiri ko agiye kubarekurira igicumuro cabo, igicumuro kumbure catumye bashwiragira. Bavukanye turazi yuko ivyo vyifuzo bibiri biheza bigacika ibisabisho usanga n'ubu muri kino gihe ari vyo bishimikiye ku gusenga kwacu. Bwa mbere gusaba umukama ngo yegeranye mu bumwe abana biwe bose bashwiragiye. Ico gisabisho turagisanga mu gisabisho c'Ukaristiya kigira gatatu gikoreshwa mu nkuka y'imisa. Igisabisho gira kabiri no kwama tubona ko igihe cose twisabira ikigongwe ku bicumuro vyacu. Turumva yuko icifuzo c'umuhanuzi Ezekiyeli kandi noneho si c'umuhanuzi Ezekiyeli ni c'umukama yamutuma kumenyesha igihugu nivyo natwe mu mutima wacu twama twifuza twama dusaba. Ico gituma aya majambo twumvise mu gisomwa ca mbere ntitwavuga ngo yakiriye gihe na yubu nyene n'urukiza rwacu umuhanuzi Ezekiyeli abura. Nanone mbere twibuke yuko abazi kahise k'Isirayeli baramenya yuko kigihe umuhanuzi Ezekiyeli yashikiza aya majambo umwami Dawudi ntiyarakihari. Ariko kumvise muri ayo majambo y'igisomwa ca mbere Imana igira iti umusavyi wanje Dawudi azoba umwami wabo bose bazogira umwungere umwe musa. Muca mumva rero yuko umusavyi Dawudi ko atarakihari umukama yabura uwundi muntu azoza ameze nka Dawudi. Nogira nti ari wundi Dawudi, ari Dawudi mushasha mbere kumbura arengeye na Dawudi azoza ari umwungere yegeranya abantu yegeranya intama ziwe. Mu nkuru nziza rero twaheje turumva ingene n'umusaserdoti mukuru Kayifa yabuye igikorwa ca Yezu atanabizi kuko wewe ivyo yatabaye ico gihe hamwe n'abandi bagize inama nkuru kwari uko abaromani bataza gutikiza igihugu c'Isirayeli kubera ingiro n'ingendo ya Yezu. Ariko igituma avuga ko uyu musaserdoti mukuru atarazi cabura nuko mu bisanzwe Yezu wewe igihe bamugira inama yo kumwica bagahava bakanamwica ntikwari gutabara igihugu c'Isirayeli gusa ahubwo kwari gukiza isi yose. Kwari kugira ngo nkuko twavyumvise ari mu muryango w'abana b'Imana bari basanzaye. Umvero ni ca gisabisho kiri ku mutima wacu yamburi y'umukama yaca ku muhanuzi Ezekiyeli nivyo Yezu Kristo yaje kurangura. Mu nkuru za twumvise ko Yezu aho boneye baguma bamuhiga kuru babafarizayo abasaserdoti bakuru yahavuye isubira kugenda hiherereye kumbure kugira ngo yitegurire ivyari vyimirije kandi afashe n'abigishwa biwe kwitegura. Igihe ragiye hiherereye igihugu caguma kimurondera ariko abakuru bobo bashaka kumufata. Birashika abavukanyi aho ineza y'igihugu ineza y'abene gihugu y'abantu isinzi idahura n'ineza y'abarongozi. Murabona ngaha igihugu c'Isirayeli caguma gihurumbira Yezu ukumuhurumbira vyaguma vyongerekana ariko abakuru bobo nabo bakongereza urwango bakongereza ukumugwanya. Tuzokumva ko aba bakuru nyene kubera ugwenge bafise kubera barusha igihugu c'abantu kwiyumvira kugira gute
bazoshobora guhendahenda abandi banyisirayeli kugira ngo nabo bagwanye Yesu bamwihakane. Bavukanye ivyo hirya no hino turazi yuko bishika, kuko abantu benshi usanga bishakira itekane, bashaka amahoro, bashaka urukiza. Mugabo abantu nabo b'abarongozi, abantu b'abatware, abantu b'abakuru, abantu bitwa incabwenge zereka inzira abandi, ugasanga nabo bironderera ibiborohereza, bafise inyungu barondera, ubutunzi canke kuguma arabatware. Gutyo rero ugaca usanga ivyifuzo vyabo ntibihuye n'ivy'igihugu c'abantu basigaye. Bavukanye, ijambo ry'Imana natwe ridutumiriye gusaba ko twese twohuza umutima, baba abatunzi n'abakene, baba incabwenge n'abafise ubwenge bubayabaye, twese tugahuza umutima, tukaharanira itekane, tukaharanira ubumwe, tugaharanira urukiza rwa bose, kugira ngo urwo rukiza nyene Yesu yitangiye ntiruheze ngo rudupfe kubusa. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.